kuvugiriza nabi tushaka kumenya ubu wipanze gute ku giteramo ufise mu Rwanda. Cyambere sinzi ko bamfashe nabi kubera n'ivyuma byazimye kandi ibyuma ntibisezerana. Kiriko Akili ni waye muntu nabaye abantu batatu ushimira muri industry y'umuziki ndundi. Wowe ni wewe wanje kubera waje kushimira. N'abandi bose bashigikira bose ndabashimira. Kabisa, much respect, much congratulation ku izina Kiriko. Ni izina kuri no munsi twese turonka ubugari kubera ko hari izina Kiriko riko rirakora ibikorwa bimeze neza cyane. Felicitation bwa mbere. Ikibazo canje ni iki, turashira ko amatatuage abafise icyo asigura. Right now ndabona ufise tatuage igaragaza carte d'Afrique. Bivuze iki kuri Kiriko Akili? Iri he? Yego ndi umunyafrika ariko kandi iri mu makala y'u Burundi. Ikintu cyose ugira kibeho nuko kiba gifite umutima rero na Afrika umutima wawo no Burundi. Kuri no tariki mu ntara ya Gitega Assurance Bic yateguye Tambana Bic kuri uno munsi na wewe mu bikorwa nyizina bikuzanye harimo na concert hari kuri uno munsi ndetse no mu kwezi k'umunani. Assurance Bic kuri wewe imeze gute? Mbega koko yaragufashije mu gihe wari hari iburayi kuko irafasha. Navuze ko nagwariye mu mahanga yonza kuba ntarituye Assurance Bic ngo me Assurance Maladie ari guhavangira ndanapfira yo naragwaye byavuze. Isa n'uduhaga hari abantu bataza agaciro k'amassurance byavuye Bic yashobora gukora mu mahanga cyane gose wumva yonza kuba ntayifise byari kugorana gose kubera nararembye kweli. Ubunya amakampani yakaratahura abaririmba bamwe barabaha amadive atandukanye amafaranga kaza aboneka ku rugero rudasanzwe. Uno musi muziki w'u Burundi uratunga umuntu nkuko bitandukanye n'ubwa mbere yabitamamaye Bob abanywara umuginane mazina atandukanye. Warakoranye indirimbo na D1 iyo ndirimbo aho vyashitse havugwa amajambo menshi yuko bayikuye ko indirimbo yawe na D1 reka shambe bimeze gute vyagenze gute kugira indirimbo isubizwe ko nkuko mwari mwabitubwiye yuko hari kibazo kiri hagati ya management ya Kiriku. Jewe narayisubije ko ata muntu umwe ngishije inama kubera indirimbo ni jewe nari narayikunze kugira tuyisubiremo naramurondeye n'indirimbo kandi arabinyomerera uko basanzwe bakorana na management yiwe sinari ndabizi ariko indirimbo nafashe decision yo kuyisubiza ko ata muntu umwe ngishije inama kubera niho kwima umunezero abantu ibihumba abantu amajana kubera ngo abantu babiri batabishasi ira ndirimbo abantu bari bamaze kuyikunda rero kuyikura ko nabonye umengo cyo bari gihombo kuri jewe umuntu aba yakoresheje umwanya agakoresha n'amafaranga na cenda isubiza ko ata muntu ngishije inama. Abafana bashaka gushigikira umuziki wa Kiriko barakumbuye kubona igiteramo cya Kiriko Akili ariko amatasumira hari igiteramo ngufise vuba hano mu gisagara cya Bujumbura koko byaramaze kuba ufishe kumbure hari ama media menshi atandukanye hari n'abakunzi bagukunda bifuza kumenya iyo message kumbure shobore kubagira ko bati uze sorry hari igiteramo iranurwanirwa ko hari igiteramo ufise vuba hano mu gisagara cya Enzo bamenyesha ubu tugira tugenda Igitega kwanza. Badman inyuma y'indirimbo ahani abantu bashavuga ngo Kiriko yaratinye gusubira kandi gusohora indi ndirimbo ngo nico gituma yakoze indirimbo Lekasha ahani yaramuteye ubwoba gusubiriza niko kuri mbega ko kuri n'umunsi indirimbo ahani itarakurikizwa canke Lekasha inyuma ya mezi menshi ga Badman n'inyuma ya ahani nayo nayisohoye maze nk'andi mezi nk'aya nyine ntarasohora indirimbo. Biravugwa yuko Kiriko Akili na Kivumbi King wo bivuga kwiki. Okay niyo ndirimbo igiye gukurikira ndi kumwe ngiye gukurikiza ahani. Twitege kuri Kiriko Akili. Indirimbo nshasha. Amahiti gusa. Inshallah. Uri hanze warakoze ikiganiro kuri television international ariko kandi mubo washimiye harabakrititse ngo ntiwashimiye Big Fizzo ushimira Oscar Big Fizzo ngo ntiwamuvuga benshi byarabayeho ikibazo ngo Big Fizzo ntumwibuka mu bantu bagufashije ukuboko baragushikana kure koko niko kuri ntumuvuga sabwe munyibukire kuri nuko wawe n'ubwiriza kumwibuka njewe kuri nuko umutima wanje ariko uko bisigura ko ataco yigeze afasha muri career yawe Kiriku ntaco yafashije gati wowe ibintu byose biri ku mutima wawe byose urabivuga ariko Big Fizzo bibona kumwe ngo n'umuntu ari imbere mu bagufashije jewe ndamushimira gose kandi nafashijwe njewe n'abantu benshi kubera wowe histoire yanje urayizi nafashijwe n'abantu benshi abantu bose bamfashije n'ubu nyene mvuze ngo ndabashimire nukuri nitwa bivamo kubera sindi umuntu yakuza afashwa na famille cyangwa afashwa n'umuntu wo muri famille nakuze ndi umuntu mfashwa n'umuntu wari we wese duhuye rero nafashijwe n'abantu benshi kandi na kiriya kiganiro nari namushimiyemo ariko bo barabikase kubera ikiganiro ntibashase kibe kinini zishobora
ndamukunda byatari. Yes Kiriku turashaka kumenya aho uheruka mu gihugu cyo mu Rwanda. Uratwe ntabyo dukata tugumizamo. Aho uheruka mu gihugu cyo mu Rwanda waravuze ko utazosubirayo wenyene. Uzogenda utwaye uwundi mu Burundi kugira mushobore kwerekana idarapo ry'u Burundi neza. Itariki 26 na 25 urafiseyo igiteramo. Nimba atari banga uzogenda utwaye nde uzogenda ujanye nande? Ko nzutwara timu kugira ibintu bigende neza. Kandi hari abamaze kugerayo n'ubunje ariyo nabanje guca kugira umuziki udasubira kuzima. Manager ari we Nuru umuha agaciro kangana gute muri kariyere yawe mabwa? Ni umuntu nshimira cyane, ni umuntu ahorana nanje kandi ibintu twebwe dukora kugira ubone umuntu akuguma inyuma nuko abagukunda kandi akaba nabikunda. Nawe ndamushimira. Ubutumwa reko bakunze umuziki w'u Burundi, ubutumwa ku bantu basanzwe bagukunda ndetse no ku bavyeyi bawe no musi badafite amagi yo kuba ariko barakuraba. Bisigura ko no musi kuri kuragera ku rugero rudasanzwe ariko hakaba ari byinshi kumbure abavyeyi batari hafi yawe. Uvyakira gute? Nibaza ko turi kumwe. We ni utababona ariko jewe ndiyumva ko bari ngaha kandi bavyishimiye. Nkumbure amaso musi bitaboneka niko bavuga bari ngaha. Ndavyishimiye ni ibintu biha icizere ciza buri muntu wese yaciye mu buzima bugoye cyane cyane ugwaruka biragaragara ko umuntu ashobora kuva ngaha agashika handi. Yavuze ko mutabanye neza. Niko kuri. Ntibikabe. Kubana nabi kwawe na Double J birashoboka? Taniye kontra y'ibihe byose. Kandi yaramaze kuyisinya nanjye narayisinya. Muri make gutandukana kwawe nawe ntibirimo. Taniye kontra y'ibihe byose tuzoba ngaha ku isi. Kandi twarabisinya. Inshallah. Asante sana. Nanjye ndabashimiye kandi no kubonera iteka kaza kunyakira. Asante sana.